Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri wa gatanu igenekerezo rya kabiri Ruhuhuma mwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Bujumbura, Rumonge na Makamba, ariko mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza, Ngozi, Gitega hamwe na Mwaro, abipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke, abipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 30. Ejo izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:08 zo mu gitondo rirenge igihe c'isaha 12:23 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Dayizenje yabashikirije, mwakoze kuyakurikira.